Shalom. Ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umukinzi wacu. Muri kumwe na Evangeliste Ndashime Patrick mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi ndifuza ko tuganira namwe ijambo rigufi cyane hejuru yo kusenga Imana iturinde mwe mu y'ubwibone. Ubwibone ni ikintu kibi cyane. Ubwibone ni ikintu kibi gose ku muntu uwo ari we wese. Reka dusome ijambo ry'Imana. Icyete cya Yakobo igice cya 4:6 baravuga ngo ariko itanga ubuntu burushirije nico gituma ivuga iti ngo igwanya bibone ariko abicisha bugufi ibaho ubuntu. Izigwanya abibone Imana yacu igwanya umuntu wese afise imwe mu y'ubwibone ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Ndakwifurije guca bugufi kuko ubwibone ni ikintu kibi gose mu buzima bwa misi yose. Aho ukora ivyo urimo aho urugezo gose ugezemo wirinde mwe mu y'ubwibone. Igitabo c'imigani igice cya 11:2 aravuga ngo ubwibone buje niho haza gutetegwa ariko ubwenge bubana nabicisha bugufi. Ubwibone buje niho haza gutetegwa. Hari igihe umuntu Imana imuha ibintu, Imana ikamuha gukora ahantu, Imana ikamushira hejuru, ubwibone bukazamuka. Umenye neza koko Imana igwanya abibone. Nta muntu numwe w'umwibone mu by'ukuri Imana iramugwanya. Imana izigwanya abibone. Ndabifurije guca bugufi. Igice cya 16 igitabo c'imigani 8 aravuga ngo ubwibone bwitangira imbere yo guhona. Ubwibone bwitangira imbere yo guhona kandi umutima wihaya witangira imbere yo kugwa. Ubwibone bwitangira imbere yo guhona. 11 kavuga ngo 18:12 uwishira hejuru mu mutima agatekerezo gasanga imbere kandi ukwicisha bugufi kuzosanga imbere icubahiro. Ukwicisha bugufi gusanga imbere icubahiro. Ndakwifurije gutunga umutima uciye bugufi. Imana izigwanya abibone. Ubwibone tubugwanya. Mureke mabwire hari igihe twibona, hari igihe tuba mu buzima bw'ubwibone tukava muri nosi abana bacu bagasigara basarura ubwibone twara tugifise. Abana bacu bakaza basigara bagira isoni zo kuvuga ko bavuga kwa naka kubera imico itari myiza y'abavyeyi babo. Nta muntu numwe afise ubwibone. Ubwibone ni ikintu kibi, ni ingwara mbi. Gwana uca bugufi. Uri umukozi w'Imana, warasizwe. Hari ikintu mbona muri kino gihe giteye ubwoba. Umuntu Imana ikamusiga amavuta akibona ku bandi, ukibaza ngo wa wundi wagusize gacafite ihembe y'amavuta. Uyu munsi ujye kurasuzugura. Ejo reka ndabakarorero kabaye umukozi wo mu nzu yahora akora mu nzu bakamufata uko bashaka. Umunsi umwe Imana iramuzamura bajya hajya ahantu yakora nyine yagiye kugura cya gipangu bandi yahora akorera baramupangira. Ubwibone ni ikintu kibi kubera ko uyu muntu uri kwibona ko ntumuzi ejo imigabo y'Imana ifite ku buzima bwiwe. Ndakwinginze uce bugufi, ugendane umutima uciye bugufi kuko guca bugufi kwawe Bibiliya yavuze ngo abicisha bugufi Imana ibaha ubuntu. Kandi mu buzima bwacu turakeneye ubuntu. Ngo hari umurongo uvuga ngo 29:23 mu gitabo c'imigani ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi. Ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi ariko umutima uciye bugufi azoronka icubahiro. Haleluya. Ubwibone bw'umuntu buzomusubiza hasi ariko umuntu afise umutima uciye bugufi, haleluya, azoronka icubahiro. Urakeneye icubahiro muri buno buzima, urakeneye mu buzima gukundwa, ca bugufi. Gwana intambara yo guca bugufi. Wirinde mwe mu y'ubwibone. 15:33 aravuga ngo ukubahoraho kwigisha ubwenge kandi ukwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Kwicisha bugufi kwitangira imbere yo kubahwa. Akazi kose ukora, nimba ukorera leta, nimba ukorera amawonije, nimba akazi kose ukora ukabura umukozi w'Imana, gwana intambara yo guca bugufi kuko ubwo bwibone bwawe hari umunsi uzobusarura. Iyo mbuto y'ubwibone ufise uri kurabiba none hariho umunsi umwe uzoyisarura, hari umunsi umwe uzoyimbura. Ubwibone guca bugufi, duca bugufi nako turakwimbura. Ndakwifurije guca bugufi.
Pawulo yaravuze ngo duce bugufi, Petero ngo duce bugufi turi munsi y'ukuboko kw'ishobora byose, ngo nizo dushira hejuru mu gihe gikwiriye. Haleluya. Ndakwifurije wowe uri kuranumviriza muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana, ndagusengera dufatikanye gusenga muri no sengesho ry'uyu munsi rivuga ngo mwami nk'umutima uciye bugufi, undinde impwemu y'ubwibone, undinde kwibona ku bantu, undinde kwibona ku bo dukorana, undinde kwibona ku bantu duhura nabo, kuko ejo habo sindahazi, kuko umunyabwibone azashigwa hasi, Imana izimugwanya, yamara kumugwanya ikamushyira hasi. Ariko umuntu aciye bugufi Imana iramuzamura ikamuha n'ubuntu bwayo. Imana ibahezagire. Ndifuza gusengana namwe muri no sengesho rivuga ngo mwami duheze umutima uciye bugufi, duheze umutima uciye bugufi. Haleluya. Hari ijambo rya Pawulo yabwiye Abafilipi, arababwira ngo Kristo Yesu yaricishe bugufi kugeza ageze ku musaraba. Yaraciye Yesu n'umwana w'Imana, yaraje muri no si y'abazima, arababazwa, arakubitwa, agera ku musaraba, araca bugufi. Bene data, mureke duce bugufi muri no si ya none, muri buno buzima dutuyemo. Imana irakeneye abagabo n'abagore n'abana baciye bugufi, kuko guca bugufi ni ubutunzi bukomeye. Yesu abahezagire kandi abaho umugisha. Dusengane namwe tugwana impemu y'ubwibone. Data, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, turagusabye, turakwinginze, turasenye impemu y'ubwibone mu buzima bwacu. Mu mvugo zacu ntiyagaragara ubwibone, mu byiyumviro byacu ntiyagaragara ubwibone, mu ngendo, mu myambarire, mu buzima bwacu, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo uzugwanya abibone, ariko abicisha bugufi ubaha ubuntu. Abicisha bugufi ubaha ubuntu. Duhe umutima uciye bugufi. Turakeneye guca bugufi mu ngendo zacu, mu mvugo zacu mwami. Pawulo yabwiye Abakolosayi mu mvugo zacu zamana ubuntu bw'Imana. Tubone ngene dushobora kwishura umuntu wari we wese. Duhe guca bugufi, duhe umutima uciye bugufi mwami, uduhe gutunga umutima uciye bugufi. Urakoze cyane. Ni mu izina rya Kristo Yesu nabisenze, amen. Yesu abahezagire.